None bactérie ni iki? Bactérie ni umwe mu mugwi w'umukorobe. Iyo tuvuze mikorobe wumve ko ari ibinyabugingo bito bito cyane bidashobora kubonwa n'amaso ariko bishobora kubonwa na vya vyuma bita bigagamisho. Abahinga batemera ko vyose ibintu biri kw'isi vyaremwe n'Imana baremeza neza yuko bactérie ariyo yatanguye kubaho ngaha kw'isi kandi ko ibintu byose biri kw'isi bikomoka mu bactérie. None bactérie ziyangwa n'iki? Bactérie kenshi na kenshi zigizwe n'iserire imwe. Iyo tuvuze serire wumve ko ari akantu ka mbere gato gafise ubuzima. Ikindi naco kiranga bactérie nuko ari mu binyabugingo bita prokaryote. Bisigura ngo amaserire yavyo nta rubuto agira nkuko tubibona kuri zino shusho. None mbega bactérie arafungura? Egome, hari uburyo bwinshi bactérie akoresha mu gufungura. Umwe muri bwo ni ubuhinga canke uburyo bita photosynthèse. Kakujya tumenyeye ku biterwa, ayo bactérie afata amazi hamwe n'impwemu bita CO2 bikaca biyahinguramo isukari hamwe n'impwemu bita oxygene. None zigirana gute? Menya neza kwanza nta ngabo canke ingore y'ibactérie ibaho canke ikenegwa mu kurondoka, ariko habaho icyo bita fission binaire. Ni kuvuga yuko mu gukura iserire imwe y'ibactérie yivanamo iserire zibiri zifise ivyangombwa nk'irya serire ya mbere. Haciye igihe z'iya serire zibiri zikaca zikuramo izindi zine. Haciye igihe kanaka zirya zine zica zikuramo izindi 8. Bikaca rero bibandanya uko nyene. Bivugwa yuko nko mu muntu hoba harimo nk'amaserire y'amabactérie arenga imiliyaridi nk'ijana. None ko amabactérie menshi batandukanya gute? Mu gutandukanya amabactérie baraba ibintu byinshi cyane, harimo n'ukuntu ziconze. Nkuko tubona kuri aya mashusho hariho iziconze nka kujya kw'irigi, izo ziri mu mugwi wazo. Hariho iziconze nka kujya kudukoni, izo ziri mu mugwi wazo. Eka hariho n'izindi ziconze ukundi kuntu ariko gusa izo nazo nyene ziri mu mugwi wazo. Ikindi kintu baraba, hariho ubwoko bw'amabactérie bukenera impwemu bita oxygene mu kugira ngo zibeho. Izo nazo nyene ziri mu mugwi wazo. Hariho n'izindi nazo zidakenera impwemu kugira ngo zibeho. Izo nazo nyene ziri mu wundi mugwi wazo. Nizana neza amabactérie aba hehe? Amabactérie uyasanga ahantu henshi cyane. Urayasanga mu bifungurwa, mu biterwa, mu bintu canke mw'ivu, mu muyaga, mu nkemu, eka no mu bantu canke mu bikoko. Mbere n'ahantu hashushe cyane canke hakanye cyane naho nyene urayasangaho. None amabactérie afise akahe kamaro? Womenya kwanza yuko amabactérie menshi adufitiye akamaro keza twebwe abana b'abantu. Nk'akarorero, iyo umwana atanguye konka hari ubwoko bwinshi bw'amabactérie meza dusanga mu maberebere y'umuvyeyi butuma ico kibondo gikura neza. Ikindi naco nuko iyo umwana atanguye gufungura wenyene hari ubwoko bwinshi bw'amabactérie dusanga mu kanwa, eka tukabusanga no mu nzogi n'ahandi bufasha mu gusya ibifungurwa ibyo mwana yafunguye no mu kurondera ivyangombwa vy'umubiri muri bijya bifungurwa. Ikindi naco nuko amabactérie arakoreshwa cyane nko mu bifungurwa, arakoreshwa kandi no mu gukora ibintu by'incanco canke ibinini. Eka atuma impwemu nziza dukenera ngaha kw'isi ziguma ziboneka nkuko tubona kuri kano karorero ngaha. Nubwo menshi mu bactérie atugirira akamaro kanini keza twebwe abana b'abantu, hariho ubwoko bumwe bumeze nabi kuko butera ingwara zandukira nka za kolera, za tifoide n'izindi. Izo ngwara kenshi na kenshi zituruka ku isuku rike, kunywa amazi mabi, eka n'ibindi bisa nkavyo. Nico gituma rero duhamagarirwa gukunda gukaraba n'isabuni n'amazi meza, kuronga ibifungurwa imbere yo kubiteka canke kubifungura,
kunywa amazi meza, eka mbere no kwitwararika kugirira isuku ahantu tubaye no mu bintu vyacu byose. Mu ncamake rero, amabactérie ni ubwoko bw'imikorobe bisigura ngo ni ibinyabugingo bidashobora kubonwa n'amaso, ariko vyinshi muri vyo bidufitiye akamaro kanini keza twebwe abana b'abantu. Ariko hariho amwe muri yo atatugirira akamaro kuko adutera ibibazo, ingwara n'ibindi vyinshi. Niba waba wakunze ino video, fyonda akamenyetso kavyerekana, hama uteko ugire icyo uvuze mu commentaires. Wibuke kandi kwiyunga natwe kugira ngo ntihazagire ubona kimwe cyacu kizoza kiragucika.